twaganiriye uburyo bwinshi bwo kwiyumvira bushobora kugufasha kugera kuri byinshi wifuza, kandi buri kimwe muri ubwo buryo bwose gifise ubushobozi bwo kurushaho gutsinda. Birashoboka ko ivyiyumviro vyinshi usanga harimo ibifise ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe mu bundi buryo. Ivyiyumviro biragusaba birangwe no kubanza kumenya kwikunda no kwiha agaciro, gukunda ivyawe no kubiha agaciro. Ibi bizokurema mu mutima wo kubona ko wikwije kandi ufise ivyo ushaka, ntubone ko ukeneye ubufashwa, ahubwo ukeneye gufasha. Iyo umaze umunsi wose ukorera abandi neza, hageze mw'ijoro ushobora kuryama uticujije kandi ukarara neza kuko uri kurazana ivyiza mu bantu. Alan Roy MC Genius yavuze ati, nta mwuga mwiza uhari kw'isi nk'umwuga wo gufasha umuntu mu kumwerekera canke se mu nzira iyo ari yo yose yerekeye kwiteza imbere vy'ukuri. Nubwo woba warakoresheje ubuzima bwawe bwose ukurikirana inyungu zishingiye ku kwikunda, ntabwo biteba kugira impinduka z'umutima. N'umuntu abaye hababaye cane arashobora guhindura ubuzima bwiwe no kugira ico ahindura ku buzima bw'abandi, nk'uko uyu mugabo Alfred Nobel yakoze. Iyo ufise ivyiyumviro vyo gufasha n'abandi, bituma haba ukwiyongera kw'agaciro ku bandi. Abahinga bavuga yuko iyo utanze ubufasha ku bandi uba uriko urashira imigisha mu vyo ukora, mu migambi yawe ya buri munsi. Bakavuga yuko arico gihe uba utanguye kubaho neza. Iyo uriko uriyumvira ku bandi, hari imico myiza yiyongera kuri wewe mu buzima bwawe, kandi ubwawe ushobora kutayibonako ariko abandi bakayikubonako. Akenshi ukunda kurangwa n'ibi bintu: kuba umuntu ashima, kugira urukundo, kubahana, kwihangana, indero, guhanurana n'ibindi n'ibindi. Muri ico gihe ushobora no kugira ubuzima bwiza. Nta buzima busa n'ubuzima bwo kwikunda, nta buzima bushingiye ku buzima bwigenga. Nyuma ukeneye guteza imbere isi yawe, biragusaba gushira ivyiyumviro vyawe mu gufasha abandi. Hako uzogerageza kuba ubukuze cyane mu myaka gusa, uzogerageze kuba mu bintu bikuruta wewe. Aha ndavuga mu vy'ubutunzi. Mu buzima ugomba kubaho muri ibi bintu bitatu: iga, injira, garuka. Ibi bintu bitatu ushobora kwibaza isiguro yavyo, reka ndagusigurire. Iki cambere, iga, biragusaba kwitangira uburezi, ukagira discipline, ukanuguruka mu mutwe wawe. Ica kabiri, injira. Kwinjira bisigura kuba umuntu azi imyuga runaka, kwiga imyuga runaka izogufasha mu buzima bwawe. Uze wirinde kubaho ata mwuga n'umwe uzi, uzuvyirinde. Ica gatatu, garuka, ni gusubiza abandi, gushima abagufashije mu buzima bwawe. Kandi ngo buri gihe uzohore usuzuma intego zawe kugira ngo umenye neza yuko udatera usubira inyuma. Mu kuzisuzuma, kurikiza iki ciyumviro ca Benjamin Franklin ngo buri munsi yagomba kwibaza ibibazo bitarenga bibiri. Amaze kuvyuka mu gitondo yibaza iki kibazo: uyu munsi nza gukora iki? N'imbere yuko aryama yaribaza ati, uyu munsi nakoze iki? Nyimba nawe ushobora kwishura ibibazo bibiri, ubwitange bwawe buraboneka neza. Komeza, uri mu nzira nziza, ariko urasabwa no kwiyumvira ku bandi n'urugendo rwabo rwo muri kazoza, kugira ngo wiyumvire gukorana n'abandi kandi mugakorana cane. Je mwumva ni Sharifu.